finale 2026 gikombe c'isi vyanka vyakunda natugera nayo agomba cana gitwara Dorival Junior aka natugera na 2020 uramaze ko Dorival Junior aka Nzisabira mumenyereze yitwa Junior Dorival Junior Koze kibazo n'izina batazira kibazo n'izina canke erega Brazil ikibazo n'izina canke erega Brazil je natite sinigeze ndamwemera umukinyira atsinda igitsindo baje gutamba nawe ugatamba mu bandi uri mumenyereza ariko siko sare ryo gusubira nivyo bigaragaza ubuenseri reka namukoite Juma gafoto shaka Dorival Junior abantu bakabone baraba uburyo uno mugabo yavuze bino binatari erega Dorival Juma mazana gafoto ka Dorival Junior erega Dorival kocha wa Samba Boy Dorival no munsi ekipe bavuma bayihereza umugabo w'umunyako d'Ivoire twa Emerse Faye ariko se Randrisi we afana Brazil kicho mu majambo Dorival Junior mbishahurira canke wotwenga umvise worira nta kintu na kimwe gitwengeje cyane nk'uko ukicumva ko Dorival Junior ngiye kubageza muri finale ya 2023 mu gikombe c'isi yaryoyo uri Brazil umvise je worira cyangwa wotwenga uri Brazil ufise umukinyi yitwa Samuel Rino nturi kuramutuma ko kubera Samuel na Brazil umva bihurira uyu ariko Brazil yarindigira ihurira na Wendere yo burahihurira na Samuel uritwa Samuel uri umunya Brazil ibaze rero guhurira ahantu na Wendere bikakunanira guhurira na Samuel Samuel Rino nimba cirengagijwe muri nationale Dorival Junior sindiko apana kuvuga ngo mu gikombe c'isi ca 2026 Junior sindamubona saison zibiri muri Brazil equipe nationale kiragoye burya Copa America ntiba buri mwaka oya Copa America ni nka ero inyuma y'imyaka ine ibiri canke ibiri none kane none kane sanzwe nimba Dorival Junior ntashobora kuzomenyereza ikindi gikombe c'isi nako ikindi gikombe ca Copa America akiri umenyereza mukuru agifise equipe nationale ya Brazil reka dukorokane abantu nguyu hano baramubona kuri YouTube yacu oya ni sura yiwe mugaragaza nk'umuntu ari seriye nimugomba mwirekere ni sura ye nta bigaragaza Dorival Junior nk'umuntu uzu abantu banyotewe wa muntu we kubona Brazil shika kure mu gikombe c'isi sindwa na Croatia no Dorival yoca mwiza mu buhe buryo batsindwa na Croatia yaje ntibari bafiswe na Tito Titi hijo bundi muri 2020 bace bamusezerera ndibuka ku match yari ya Corée du Sud na Brazil Richarlison atsinda igitsinda akaja gutamba na coach akaja gutamba ivyo Richarlison ariko aragira yes Juma adufasha tuzana amajambo yiwe nkuko yavuze ati je vois l'évolution en tant qu'équipe d'abord iterambere nk'umugwi muri rusangi pas en terme de performance ati apana mu myitwarire myiza canke muri zita nziza en tant qu'équipe nous trouvons notre chemin ati nk'umugwi turiko turisanga mu nzira yacu nous sommes forts dans la récupération du ballon ati turakomeye mu bijanye no kurondera umupira dans le retour après l'avoir perdu ati mu kugaruka mu gihe dutakaje umupira lorsque l'adversaire échange 2 ou 3 passes et fait une transition ati mu gihe uwo turiko turayiganwa ashobora guherekanya imipira kabiri canke gatatu tukiraho nyene ushima yatanze promesse itariyo abo récupérateur Brazil ifise nabahe récupérateur nimba uratakaje Casemiro yararangiye ukaba utariko umwana yitwa Pereira ukaba udakinisha Douglas uratuma uyu mubesho kwa Wolverhampton yitwa Joao Gomez uratuma Gomez na Bruno Guimaraes ngo fisa abakinyi Joao Gomez niyo nabigwamwe ahubwo urokasisha Guimaraes gute Guimaraes tambo numero 8 no kwa Newcastle ubona na bricolage uno munsi nimba ushobora kufisa umukinyi nka Paqueta udashobora kumwasosiya ko Douglas na kagasore ka Pereira irekere nturumumenyereza bandanya amajambo nous sommes plus agressifs dans cette reprise en tant qu'équipe je pense que nous avons évolué il manque des détails près de la zone adverse ati habuze utuntu duto mu gihe tumaze kwinjira mu gice cyo turiko turakina nayo cyangwa se muri zone adverse une option plus fiable en jeu individuel qui peut créer un déséquilibre des détails fondamentaux qui ne sont pas peut-être pas encore produits cyaracabura utuntu duto ibi bintu vyuko mukinyakini vyiwo ku giti cyarije nivyo bintu vyonyene bikigize gute bikitwishe muri equipe ya Brazil ariko twarateye imbere kuri rusange ibi vyahabaye kera Dorival Junior nta kintu kimwe azoza gukora Dunga atakoze nta kintu kimwe azoza gukora Tita atakoze kuko nimba mu vyemera ko equipe yateye imbere mu buhe buryo
yaronse iki be ekipe yagarukiye muri Copa America yaronse iki yagarukiye muri quart de finale bakamana ekipe Basizwe na ya Uruguay. na Uruguay Brazil yaronse iki cotuma wemeza abantu ko yateye imbere oyo n'umubeshi uri ekipe itakaje Thiago uri ekipe itakaje David Luiz uri ekipe itakaje Neymar Jr na Philippe Coutinho arabageza muri finale uri ekipe rivisa aba backup nka Douglas Costa na William Jr uza kumbwira ngo ndabira commentaire witwa nana nta kintu na kimwe mugabo azoduha nuko bimeze hari makuru ndiko ndabona ko umenyeneza wamuvu bashira ko yasezeye w'amavubi Frank nyuma ya match Munezero Raborera nyuma ko ngana Nigeria yasezeye shobora kuba yasezeye Munezero Raborera ku munsi w'ejo babigaruke ko bagenzi bacu muri Classic Sports umunsi w'ejo baraza kuba babigaruka ko neza cyane dukomereza muri ekipe ya Arsenal de Ganaza imvune zikomeje kubasira cyane muri ekipe ya Arsenal n'ubundi biravuga ko umugabo yitwa Martin Odegaard shobora kuba yagize ikibazo ndetse gishobora kuba cyomutuma ruremesha ngabo kwa Arsenal captain atagenda kugaragara ku mukino bafise muri weekend ku munsi w'Imana bakina na ekipe ya Tottenham muri derby uwitwa Martin Odegaard shobora kuba nawe yagize ikibazo cy'imvune ekipe ya Arsenal ko iri mu kugira ibibazo kino gihe ekipe ya Arsenal nyuma yuko bashikanye Merino nawe akavuga gashikira mu mvune banafise hari asamezi abiri malchance oya ni zigera kuri zitatu gutyo vuba aragaruka Merino ari hanze mu gihe muri kino rutse Declan Rice yahawe ikarata y'umutuku ibaze Arsenal urazukina na Tottenham ifise Pape Matassan ifise Yves Bissouma ifise Dejan Kulusevski canke ifise James Maddison nuko Tottenham nayo vyaye bitagaragara kino gihe ariko vyagaragara vyareka abakunzi ba Arsenal mwumva mworira abakunzi ba Arsenal muri ko murakurikirana ikiganiro mwumva mworira wumve ngo nimba mediane imwe Pape Matassan irimo Yves Bissouma irimo uyu musore yitwa James Maddison tumaze kubona ngo ni mediane nta ekipe nimwe batohangara mu gihugu cy'Ubwongereza uca utakaza Martin Odegaard umusore wazanye Mikel Merino ari yashikiye mu mvune wagize icyo no kwitwa umwaka canke malchance ahabwa ikarata y'agahamana hemeranije n'umuhagarikizi umusore yitwa Declan Rice umwe mu rufunguruzo rwa Arsenal gusumba na kapitene wabo kuko namuze gutakaza Martin Odegaard Declan Rice hari no gutakaza Declan Rice Martin Odegaard hari vomye Odegaard avemo kuko Kai Havertz washobora kubrikora kaza akagukinira ivyo kwa Odegaard nubwo atokora nk'ivyo udatanga bwo gusoreza Declan Rice biragoye rero wumva ngo bazaza gukina na Tottenham babuze Martin Odegaard nka kapitene babuze Declan Rice banabuze na Elema for imwe yari kuzoramplace imwe muzibura Mikel Merino uraza gusanga no munsi bariko bakina ma double casseur ni Thomas Partey ni Jorginho Kai Havertz araba oblige gukina numero 9 kuko bararekuye Emile Smith-Rowe bararekuye Vieira baramurekuye yaragiye wumve ngo nta mu numero 10 wundi basigaranye canke Gabriel Jesus uza gusanga ariko akoreshwa nko mu numero 10 ni Martin Odegaard yaje kuba ababara ku munsi w'ejo wa mbere mu rukino rwariko rahuze mu giseruka gihugu wa Norvege no mu giseruka gihugu wa Autriche n'umusore w'imyaka igera kuri 25 yaje kuba agira ikibazo kuri cheville yiwe canke ku jisho ry'ikirenge yagize icitwa entorse à la cheville nkuko navuga ngo abaganga bo mu giseruka gihugu wa Norvege bamaze kubabishira abona bitegekanijwe ko umusore ari bukorerwa ibipimo mu masaha ari imbere kugira ngo babone mbega araza kuba amara igihe kingana gute atagaragara mu kibuga mugabo ubwoba ni bwinshi cyane abantu bari kuri YouTube barabibona uburyo umusore yasohotse ari kararira yasohotse mu kibuga ari kararira Haaland aramubwira ati Petit wende kabisa hangane nta kundi ati Petit toka inje bana bari bambaye akamayo keza sisi tuendelee na kazi hapo bambaye akamayo keza uramuzi umusore yamushize mwene yitwa amwitwa ujya musore wawe umusore wo Christophe Baumgartner Christophe Baumgartner yamutetaga angati Petit toka mu kiwanda sisi tuendelee na kazi bamwo mwamaze kuba mugabo nani kibazo ndugu zangu Erling Haaland kugira zo buri gitsindo muri match arimo ni Imana yo mwijuru izo bayikoreye akantu hano Norvege simbona ihombye ikina ahubwo Arsenal iragowe nkuko Randire yarabivuze sana niyo kibazo Norvege nta kihombye voilà pourquoi gutunga effectif yagutse iyo uri Arsenal uzi yuko uri kurirukana Manchester City ugomba kwiyubaka copy conforme nkuko City rimwe na rimwe yiyubaka tuvyemeranya Arsenal nta mukinyi ifise ari ku rwego rwa Odegaard
ku bice na 80 kwijana mu gihugu Odegaard. Arsenal muri vya bihe City yabura Kevin De Bruyne kamara match 3 zine 5 6 7 8 tutabona Haaland tutabona Man City tsinda. Ibaze equipe hagati mu kibuga uno musi nimbari inyubako bubatse zigafata ni partnership twabonye hagati witwa Declan Rice Martin Odegaard kongera ko na Thomas Partey yaje navuga ngo sezisa isa nigeze hagati. Ibaze rero namusugiye gukina udafite Declan Rice ari Spain nivyo vuba cyane waragaruka. Ibaze rero kuba uri Declan Rice ushaka gukina muri style ya double casser uzi ko ufite umuntu nka Martin Odegaard atakaza umupira ariko nawe ukina mu gihe uronsa ariko kandi uri form ku rekipera byari biryoshye haza iyo aba Declan yari ahari. Ikibazo bazohura na Chamber ya Tottenham ni iki Declan yari form ku rekipera baro anashaka no mu kuyikina na Partey ku rekipera baro no kuyikina ni sawa mugabo kubera ko Declan Rice ni mwiza gusumba Partey kubera ashobora ku avancer afise le ballon mugabo ubwiza bwa Partey na Declan Rice umaze kuba buri kombine hacabamo kano gasore gashobora kuroria ivyo Partey akina na Declan Rice akakabiroriya n'abataka nka Bukayo Saka nka Kai Havertz na Martinelli canke na Trossard ubivanye no bayatanguye. Nukuvuga ngo mwico gihe umaze kubura Odegaard connection hagati ya mediateur n'abataka irapfuye. Bisiguye iki nimba uzokina na Tottenham wakagomba kuba ufise mu numero 10 mwiza nimiburi buri nubwo atoza atanga ivyo Odegaard atanga uko kwa Arsenal nko bivuze ntawo tanga ivyo datanga uno musi bariko barakina mugabo nimiburi buri Vieira bariko baragomvye kuba mugumana ariko dushaka tureke kumugumana kuki Arsenal ibaye hidafisa aba backup ariko kuko uno musi dufata karubiro hari abantu bagiye barakritika ino transfer ya Sterling yaje nk'inizanye. Yes les amis ni transfer nziza amatere experience amatere ivy'umukinya tanga mu kibuga turazi ko Bukayo Saka akeneye kuruhuka mugabo kandi na match no musi yonanira Raheem Sterling amatere experience ngo match ya munanira nta ni match watuma Bukayo Saka amatere experience ngo utuma Sterling atari bazo vy'imvune rimwe na rimwe no kurata ibitsindo mugabo kote aggressive uburyo umukinya tegezo kwa aggressive adversaire na Sterling yo karita rayifise none kurata ibitsindo nivyo ubundi gutsinda niyo karita y'umukinya mugabo niba kurata ibitsindo bitotuma tutavuga ko Dembele ari mwiza none muzari umuntu adeha ko Dembele defense yose ihura na Dembele ihura n'ibibazo no Dembele yo gutsinda ibitsindo bingahe Dembele rero ni Sterling ni so forme ya Dembele muhura komeye wewe defenseur mucunganyura mwumva uko vyogenda kose twarabigarutse ko la fois parce tuvuga kuri calendrier ya Arsenal tuvuga ko badafise Merino na Rice kuri ku rukino kwa Tottenham mugabo match ya Atalanta Bergamo dushobora muri UEFA Champions League azobari mugabo mwumve ngo Martin Odegaard yongereko nubwo tutazi ibipimo byo biri bwerekana barindiriye mugabo ku mahigwa menshi kwija barindiriye abaganga ba Arsenal ne bari budeside barabe bati turamukoresha muri buno buryo nimba yagize entorse ya la cheville bikaba vyemejwe ko yababaye ashaka si imisi 10 mugabo mwiyo misi 10 wumve ngo Arsenal ishobora kubigira itakaze Premier League Arsenal ishobora kubigira yimbira ico muri Champions League kubera yuko barasohoka kabiri mu bakonkira bakomeye cyane muri English Premier League kwa Tottenham no kwa Man City ariko kandi muri UEFA Champions League bashobora gutakaza urukino bari biteze ko rushobora kuba inguvu kubura Odegaard ni synonyme ya saison mbi les amis kuri Arsenal en fonction yigi Arsenal izomara dafise Odegaard kuko ashobora gusiba inkino zibiri canke zitatu gasanga aragarutse bikagenda neza mugabo nukina mezi abiri udafise Martin Odegaard ukwezi kumwe udafise Martin Odegaard kuri calendrier ya Arsenal ngira mbone ko Michael Arteta ari umumenyereza ahubwo Michael Arteta aratwereka ko ari umumenyereza cyangwa atwereke ngo narakoze ikosa ryo kuba ntashize kuri pressure barongozi bangurira abandi bashobora gutanga ibyo cyangwa Arteta nibaza ko atari umwanya wo gupima ko ari umumenyereza kuko no musi umumenyereza wese wafise Arsenal iyi effective Arsenal ifise bagatakaza Martin Odegaard nta choice yindi nimwe ihari no kubrikora ivyo wiyumviriye Imana igufashije umunsi bigakunda ibaze nko gusiba imisi 10 kuki yafashe risk yo gutangura seza dafise umwataka gukina journée 10 nimba tanguye seza tamwataka afise ni synonyme y'ibinyereka ngo nivyo Odegaard ashobora ko yaravyiyumviriye uburyo yo narondera utuzara mu ruhu akavyirengagiza urekwevera urekuye Smith Rowe nkuko wabivuze kwa Arsenal no munsi moye nyinshi ziriho mugabo nubwo hariho moye nyinshi sizamoye ziza kuzoguha ivyo yo guhaye kuko no musi bafise gufata Declan Rice dufata karoro yagarutse kwanza niyo to baragaruka ku rukino rwa Tottenham Jorginho ukamukinisha n'umusore yitwa Thomas Partey
imbere yabo hahora haje Odegaard tukahatereka Kai Havertz Gabriel Jesus canke Leandro Trossard umwe agakina nimero 9 kuvuga ngo aho barashobora kuza gutanga Jesus aragarutse mu kibuga baragaruka mu kibuga aho barashobora kuza umwe agatanga umusaruro mugabo hagera hahandi rero muri Champions League barukamvye Odegaard hariho decision afata ku nimero 10 Kai atofata kandi kuri match rega uno munsi Arsenal agezaho ibwira zitatu nutwatwara igikombe tuzogitwara kuri no match ya Manchester City na Arsenal nizo Manchester igikombe nimba uzoja nimugoma gutwara igikombe urabanza utsinda adversaire wawe none ukaja kuri Etihad Stadium ukagira match chance ukabudafise Martin Odegaard ukabudafise uwo Merino wari wazanye kugira ngo azobrikore urayaga ikimbere ya Manchester City City twabonye ko ni equipe itangura saison umugabo yitwa Phil Foden akiri mu bouleversement y'ibyo bitandukanye n'imiro ya Ero ukavuga ati banzuru ukabwira Walcott ruhuka ukabwira Rodri ruhuka ivyo ari gutuma Phil Foden ukabituma Savinho ukabituma Bernardo Silva Walcott akicara ukagira muri style uvuga ati akanje garuka umwana arikore wise umwanya yikinire nubwo ngo City bo baramaze gutwereka ngo boba mu bihe nk'ibi Arsenal rimwe kandi bagatsinda uno munsi byari bigoye ko mumenyereza uwo ari we wese yobura Rodri Cascante Kyle Walker Phil Foden muri zino ntango ziganwa ngo bice bivana na effective ubandanye nico kituma na effective ufise ndugura musaza yarateguye Arteta abone ngo aramakosa agomba kumugarukako bivanye na rino vunika by'umugabo yitwa Martin Odegaard avunikiye muri equipe nationale nuko kuri equipe ya Arsenal muje ku mavi musenge sore wanyagaruke vuba abakunzi ba Arsenal how do you feel nabonye ko Manchester arimo kuvuga ibijanye n'umugabo yitwa Adrien Rabiot baza ko nyuma yuko yateye umugongo ofre ya Al Hilal ndetse na ofre ya Galatasaray kwa Manchester si Rabiot gusana nabonye bavuga ati turatereka 80 kwa Crystal baduhe Bereshi byaratunaniye turi kumwe na Tanganyika Alex Group of Company mu mavuta meza cyane babafitiye ndetse n'amasabuni harimo Smart ya Glow amavuta meza cyane mu mushatsi banafite Smart Moringa Soap isabuni ivurura urubandu amahera mu maso ibisekera ku bana bakiri bato ibihushi bimwe biturika mu mutwe banafite kandi Smart Lotion amavuta meza cyane yo kwisiga ku mubiri banafite kandi Smart Life with Glycerin nayo amavuta meza cyane ni Glycerin nziza cyane yo kwisiga ku mubiri mu gihe kandi banafite na Smart Lotion Moringa amavuta meza cyane ku mubiri yo kwisiga ku mubiri cyane amavuta akabavura ingwara zo kurukoba hariho urubando amahera mu maso muri make akora cyo kimwe nk'isabuni bakure kuri 69 majana 79 majana 71 cyangwa kuri 79 majana 375 majana 282 cyangwa kuri 79 majana 382 majana 516 abakaba ari Tanganyika Alex Group of Company kama bafite meza cyane bafite ndetse n'amasabuni meza cyane Mugeka ngira abantu ko turi kumwe na Casa Blood de Consistance Services Limited kino gihe bari kubafasha abantu kuronka bourse yo kuja kwiga muri Korea y'Epfo ubona ko aho rero abifuza kuronsa ibanza kuri iryo shuro ryo kaminuza hariya muri Korea basabwa kwiyandikisha ubona ko kwiyandikisha bikazoba bizorangira igenekerezo ga 20 ukwezi kw'icenda uno mwaka basanga rero abasanzwe bakorera hariya kwa Ngoma cyangwa bakore kuri 66 ubusa 13 majana 2 8 ni Kaze